Reka subire ndabaye kaze mwese nshuti y'umwanyu mubana natwe makuru n'ibiganiro tubananya gushikiriza kuri iyi munesha kuri yanyu mukunda cyane imunesha kuri bashikiriza makuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu bisata bitandukanye haba muri politiki mu nkino mu iperereza mu ndero mu gateka kaze na muntu mu makungujya kuri ndetse n'andi makuru yose haba karavuga ngaha mu kibano ndabakengurukiye rero mwese mudukurikira muri mu ncungara rekeze igihugu cyacu Burundi badukurikira bari mu makungu ya kure ndetse n'abari mu bihugu bibanye mwese ndabahaye ikaze mu makuru yacu y'isaha makuru abayiriwe avugwa mu mihingo itandukanye ndabahaye mwiriwe abandi nabo ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye uri niteka n'umunezero ntangare byusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rutendeye Isange TV munesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba avyakorewe amatohoza ndabaye kaze rero makuru yacu yisaha amakuru menshi cyane amakuru yihuta cyane amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira nyuma yuko habaye amatora y'abashinga amateka yo kwigenekerezo rya gatanu ruhesha umwaka wa 2025 ngaha mu Burundi akaba rero ari amatora yabayemwo utunenge ndetse bikanavuga ko habayemwo ubusumwa aho ndetse abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bagiriza umugambwe CNDD-FDD kuba ari wo wivye amatora mu bibanza byose ngo bikarangira wegukanye intebe mu nama nshinga amateka kuri ubu ngubu rero abatari bakeyi babandanya kwiyamiriza ibyavuye mu matora ndetse bakavuga ko ngo bibaye byiza amatora yosubirwamo mugiye kandi mu mwaka wa 2027 twimirije amatora y'umukuru w'igihugu akaba ari amatora rero abanyagihugu nabo bafise ubwoba bavuga ko ibyabaye mu matora y'abashinga amateka bishobora no kuzokwibonekeza mu matora y'umukuru w'igihugu ni mu gihe perezida Evariste Ndayishimiye agabisha avuga ko azokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu akavuga ko azokwitoza mu kiringo ca kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu gusa abanyagihugu barafise ubwoba ndetse banahagaritse umutima aho bavuga ko ngo ibyabaye ubwo perezida Evariste ubwo wari umukuru w'igihugu w'ico gihe Petero Nkurunziza yiyamamazaga cyangwa se yatozaga mu kiringo ca gatatu maze abanyagihugu bakiyamiriza ico kiringo ca gatatu ibyashikiye abanyagihugu byose ngo barabibonye bakavuga ko rero mu gihe perezida Evariste Ndayishimiye nawe ngo yazokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije 2027 ngo abanyagihugu bakabandanya biyamiriza iby'ico kiringo ibintu bishobora kuzoba bibi mu gihugu c'u Burundi ni mu gihe ndetse abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bavuga ko intwaro ya perezida Evariste Ndayishimiye ngo yamaze kurambirana ku butegetsi bamwagiriza kuba ari we ateza ubukene ntangere mu banyagihugu b'u Burundi aho ngo abanyagihugu b'u Burundi bafise inzara idahera ndetse banavuga ko n'ubukene bw'ifaranga ari ry'agaciro ko bwaduze mu Burundi sivyo gusa kuko banamwagiriza kuba ari we ntandaro y'ikibazo c'igitoro camaze kuba umuzi wibuye ngaha mu Burundi bakavuga ko kuva Evariste Ndayishimiye agashika ku butegetsi mu mwaka wa 2020 ngo abanyagihugu baciye baboherwa amahoboko imugongo ibi kandi biruko mu gihe abasize bagize uruhara muri kudeta yakozwe mu mwaka wa 2015 ubwo umuhisi Petero Nkurunziza yari perezida benshi bahunze igihugu kuri ubu ngubu bariko bariyamiriza ikiringo ca kabiri c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu gihe ngo yazokwitoza ibintu bishobora kuba bibi ngaha mu Burundi ibi kandi biruko mu gihe uwahoze yagirizwa kuba yaragize uruhara muri kudeta ari we Godefroid Niyombare n'ubundi yasubiriye kugabisha leta y'u Burundi akavuga ko ngo ibintu ataho byagiye ngo icatumye kudeta iba mwaka wa 2015 ataho cagiye ngo kuko ivyo bagwanira ari ugushaka ko abanyagihugu b'u Burundi baba mu mwidegembyo ubu rero urongoye igisirikare c'u Burundi Prime Niyongabo biravuga ko yagiranye umwiherero n'uyu Godefroid Niyombare ndetse binavuga ko hoba hariko arategurwa umugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye nkuko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abandanya abidushikiriza tunyarukiye impanda muri iki gihe rero umwaka w'ishure wa 2024-2025 uriko ugera ku musozo abanyeshuri bahurikiye mu magurupe ya biblique ya lycée communal de Mpanda école polytechnique d'Imoma EPM ndetse na Ecofo Mugaruro
nk'uko basanzwe bafatikanya mu bikorwa baratunganije kuri uyu wa 24 Ruheshi uyu mwaka igikorwa kirangiza umwaka w'ishure. Umwigisha mu ijambo ry'uwo munsi yari mwarimu Ahmed Nkurunziza, inyigisho yise gucika umutego w'umutezi ishingiye ku majambo aboneka muri Zaburi ibice 124 umurongo w'indwi na Zaburi ibice 91 umurongo wa mbere. Yahamagariye urwo rwaruka kuja kure y'ikintu cose ngo cobata mu mutego wa Satani, anashimangira ko kuvyitwana cane kuvyitwa inkundo benshi bita copinage. Arakaza Bonheur yaserukiye abo banyeshuri we amenyesha ko buzuye amashimwe n'umunezero kuko barangije umwaka wose atawe Satani ngo yarashe umwambi muri abo bombi. Paseri Samuel Gerageze arongoye ubwiriza bwa Mpanda bw'ishengero rya Pentecote ari naryo ryakiriye ico gikorwa, we yishimikije ijambo riboneka muri Timoteyo 2:1 yasavye urwo rwaruka gusangiza abandi ico catumye umwambi wa Satani utabafata aho bazoja hose mu buruhuko. Asezera abahejeje nabo nyene yabasabye kutagaya akazi kandi ngo bakaba abizigirwa nk'uko yabandanije abitomora mu kiganiro yagiranye n'imbonesha kure yanyu ari nayo yacu imwe Rudende. Naho mu yandi makuru rero tuyabandanije kubiriko biravugwa n'ubundi ngaha mu Burundi. Albert Shingiro aratabazwa. Mamerte Niyonzima amaze amezi 9 apfungiwe ku kibuga c'indege ca Dubai nk'uko bishikirizwa na bamwe mu bari ngaho. Mamerte Niyonzima ni umwigeme w'imyaka 28 avuka muri quartier ya Nyamugari mu gisagara ca Gitega, asanzwe aba mu gihugu ca Dubai muri Emirates Arabes Unis. Uyu mwigeme avuga ko yafashwe muri gitugutu 2024 avuye mu gihugu c'u Burundi, yafatiwe ku kibuga c'indege ca Dubai niho ngo agipfungiwe kugeza gushika amagingo aya. Avuga kandi ko ariko ararenganywa, yipfuza ko ubuserukizi bw'u Burundi bwomugendera akabereka ingene yarenganijwe. Yifuza kandi ko ubutumwa bwiwe ngo bushikirwa umushikiranganje Albert Shingiro kugira ngo arongike abaserukira u Burundi i Dubai, kuko uko Mamerte Niyonzima asigura ibyamushikiye. Kwigenekerezo rya 19 ukwezi kwa 2024 Mamerte Niyonzima yafatiwe ku kibuga c'indege ca Dubai, avuga ko yajanwe mu biro biri ku kibuga c'indege amenyeshwa ibyangombwa vyiwe ngo vyakoreshejwe mu kudandaza urumogi. Mamerte Niyonzima avuga ko amatohoza atashoboye kwerekana ivyo vyamwagirizwaga, akavuga ko ngo kubandi iyo atacemezo kiriho baca barekurwa, ariko ngo we aracyafunzwe. Kwigerekerezo rya 13 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka Mamerte Niyonzima yaraburanye imbere y'ubucamanza. Kwigerekerezo rya 2 ukwezi kwa gatanu yarasubiriye aritaba umucamanza, bamubwira ko urubanza ruzosomwa igenekerezo rya 17 Ruheshi uyu mwaka. Kwigenekerezo rya 17 Ruheshi uyu mwaka Mamerte Niyonzima avuga ko atahawe ibyavuye mu rubanza, ariko umupolisi yamubwiye ko ngo yejejwe icaha cyo kudandaza urumogi, ariko ko ngo akekwa kurunywa. Mamerte Niyonzima avuga ko amagorwa yiwe yose ahagaze ku kuba igihugu ciwe kitamwita twararitse. Akavuga ko abaserukira Burundi bamwemereye kuza kumuraba, ariko ko batigeze bahagera. Mamerte Niyonzima abandanya avuga ko apfunzwe nabi cyane, ko ngo atabyankenerwa afise, ko ngo bopfuma bamusohora akagasho ngo ko ku kibuga c'indege bakamujana mw'ibohero ryemewe. Ico Mamerte Niyonzima asaba igihugu ciwe c'u Burundi, avuga ko
ariko aratabaza ngo Burundi umuserukire ko bamenye basi ikibazo ciwe uko kimeze. Umushikiranganje Robert Shingiro yorungika abaserukira Burundi i Dubai bakaraba uyu murundi kazi bagasaba ko amatohoza akurikizwa, abaye yagira ico caha agahanwa hakurikijwe amategeko kandi hubahirijwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu, abaye kandi yera naho nyene akaba yarekurwa akarenganurwa nkuko babishikiriza. Mamerite Niyonzima apfungiwe mu gashoka terminal 2 ku kibuga c'indege ca Dubai. Dossier yiwe ifise inimero 1783 2024. Birababaje cyane ingene abaserukira Burundi mu makungu batitaho abarundi baragorwa mu mahanga bakabura uwubanezwe nkuko abishikiriza. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru twari ko tubashikiriza kuri iyi saha. Ayaka kanya tubaye tuyasozereye ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko. Mwibuke gukora sabone ndetse na partage kugira ngo muzimura abambere ko nakuri ibiganiro tubandanya gushikiriza. Reka nshimire mwese mwarimo muradukurikira muri mu micungararo igize igihugu cyacu Burundi, abadukurikiraga bari mu bihugu bibanye nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Uganda, Tanzania, Mozambique, Zambia, Zimbabwe ndetse n'ibindi bihugu byose bigize umugabane wacu wa Afrika. Nabashije kudondora mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe. Reka kandi nshimire abadukurikiraga bari mu bihugu byo mu makungu ya kure muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Iburaya hose mwadukurikiraga muri. Reka mbashimire kuba mwari kumwe natwe mu makuru y'aka kanya twariko turabashikiriza. Iri rero ryari iteka n'umunezero ntangire byo kuba twari kumwe namwe banywanyu bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda, munesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye.